Hello, ndabaramukije mwebwe mwese mudukwikana kuri BMBC Broadcasting. Mu kiganiro abahizi mwiterambere muri kumwe na umukunzi Katia Bereta. Uno munsi rero twashitse ku kivi ku muntu ari ku kivi ngo dushobore kuvugana byinshi kuvyerekeye akazi kiwe. Turi hagati mu quartier. Yego, reka nshobore kwinjira, nshobore kuvugana nawe. Karibu rero mujane nanje. Ndabibutsa kandi gukora subscribe ku ma page yacu, ku ma konti yacu yose arimo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter hose ni BMBC Broadcasting. Mugumane nanje turasubira, reka ndamuramutse tuvugane. Nkuko nabibabwiye rero namaze gushika turi kumwe n'umukozi. Bamwe bita umukozi cyangwa abandi bakamwita irindi zina bivanye nuko bashobora kwinterpreta ibintu. Ariko reka ndamuha umwanya ashobore kutwidondora tuvugane byinshi kuvyerekeye akazi kiwe. Murakoze cyane, benshi bamenyereye ku izina rya Jerome Joel Chief Cook. Ndo chef cuisinier nkuko mubona nambaye, turakora mu manza zigiye zitandukanye nandi ma service menshi nyene concernant l'hôtellerie. Murakoze. Yego. Mbega wavutuge tu chef cuisinier. Chef cuisinier ninde? Niki akora iki? Mbo tuvuze mu chef cuisinier cyangwa mu maître cuisinier, no muntu abarongo yabandi mu gihe ariko arabimanza mu gikoni. No muntu abari umurongozi, abahagarikiye imanza, n'umuntu w'umutetsi abariko aratuma imanza zimera neza, abariko arakurikirana inteko ziriko zirakugwa kugira imanza zanye zigende neza. Rero twumvise mu maître cuisinier abari umutetsi, navuga ati umurongozi. Ego, umutetsi w'umurongozi. Ego, ukaba ubikora nk'umwuga. Mbega byaje ryari kuba umwuga canke nivyo wigiye? Kuko kenshi biragoye gushaka gukora, urabona hari nk'abantu bafite impano ugasanga ntibabyigiye. Wewe experience de partage? Mboje experience navuga nayo ikwiye kwishure kuko nivyo nize kwishure. Tumaze guheza mwaka w'10 hageze gucagura ibisata, nace ncagura igisata ca hôtellerie tourisme. Rero maze kugenda kuvyiga novuga yuko ikintu ca cuisine cace kimbiramwo cyane. Vyari bisanzwe bindimwo, narayibona nk'indoto, mugabo maze kuja kuvyiga vyace bimbiramwo cyane, bica bituma numva nshaka kuzoba umunsi umwe mu maître cuisinier. Rero mu kuvyiga buke nagendagira evolution bivanye n'ubumenyi nabwa kwishure, bivanye n'ama recherche nakubita hanze y'ivyigwa. Gushika no munsi turabo turi mugabo vyatanguriye ku mashure twize. Ego, mwabitanguye ryari vuga gukorera abandi canke gushobora kwikorera? Bagiye mura avansa gute? Navuga yuko nkiheze ishure vyari bigiye guca no nk'umutahe yo gutangura ivyiwanje, bicaye bangombwa yuko ntangura gukorera abandi kugira muri amafaranga bamanze ndeparnya make ku buryo nzoshikira vision yanje. Aho hari ryari? Hari mu bihumbi 2001 mpejeje ishure. Mu bihumbi 2001? Mu bihumbi 2021 niho mpejeje ishure muri 2021. Niho natangiye gukorera abantu buke gushika rero aho mbona yuko ndashobora gutanguza nanje akantu gatoya. Caratanguza fast food yanje nise Jerome Joel Fast Food Delivery. Ego. Donc utuga ko mu bihumbi 2023 ari washoboye gutangura Jerome Joel Fast Food Delivery. Ego. Ariko imbere yaho tugiye ko akorera abandi. Mbega kandi niho arukiva kwishuri. Biroroshe kuganya confiance yutanguye ugati gukorera. Biroroshe kugarura icizere. Byushaka kwiza ati nkorera iki nyenda kujeje nk'urubanza rwanje. Mbo biba bigoye rimwe na rimwe bigoye, mugabo kandi ikintu cyose iyo ushaka ugikora nk'umwuga hari ingufu bigusaba kugira ushike ku ndoto zawe. Biba bigoye umuntu kwa kwizera, mugabo kugira umuntu akwizera hari ingufu kanaka ukoresha kuri uwo muntu, kandi hari n'ingufu kanaka ukoresha muri ivyo bintu vyawe kugira ngo umuntu akwizere. Kuko biragoye umuntu kugusanga mwibarabara aca kwizera aguhe udafise adresse ngo tora 1 million uzogende konsumira uzozunkorera urubanza. Kiragoye, bisigura yuko hari ingufu kanaka bigusaba kugira uronke adresse, kugira umuntu ni yanakubaza tukorera aje ahantu ukorera by'ukuri ya service warukeneye, mbega naho hantu birangana canke irayisumba canke iri musi. Rero urumva biragusaba ikiguzi kanaka kugira ushikire iyo ndoto. Ego, mbega ntiza intambamye uhura nazo kuvuga ngo guheraho aho wahereye gukorera, yaba gukorera abandi yaba kwikorera, ntiza intambamye ugenda urahura nazo? Intambamye kenshi dukunda guhura nayo niyo kubura ibikoresho bingana n'ama service tuba dushaka gukora. Kuko par exemple nka jewe ndiga gose malgré aho ngeze mugabo ndiga cyane.
rero umuntu ariko ariga asoma ibitabo araba amavideo akiga byinshi ukagerageza no gukaya rero hari igihe dushaka gukora ibintu ugasanga duhuye n'intambamyi yo kubura ibikoresho bidufasha gukora ivyo bintu ugasanga ivyo bintu wari ufise intuze ya envie yo kubikora mugabo ugasanga ibikoresho ufise mu Burundi ibikoresho dufise ku materiel dusanzwe dukorerako ugasanga na dovye dufise bigaca bituma cuisine dukora umenga turi muri zone de confort iyo novuga niyo ntambamyi ya mbere mugabo byose bivana n'urwego umuntu agenda aragerako kuko uko bigenda kose ngenda nkura uko nakoze mu kwezi guheze ivyo nari mfise sivyo mfise ubu bisigura ko hari ibikoresho mba ntafise nkagenda ndabigura kimwe bivanye n'uburyo mbangezeko ego novuga ko kubura ibikoresho cyane niyo ntambamyi ya mbere kenshi jewe mu mwuga wanje nkunda guhura nayo ego turabona je narigeze niba ntihenze ngo warasohoye ngo warabigije ama formation rega ayo ma formation mu kuyabakoresha kugira ngo ubasohore hama ubasige mu barabara ubasohore kugira bagire suivi ubasohore ngo bishe bigenda gute aya ma formation ego turakora formation turigisha ibintu dusanzwe dukora kuko dufise imigambi dufise ibintu byinshi dushaka gushikako muri kino gisata rero ntidushobora gushikako mu gihe Jerome wenyene ari we novuga ati ari anko y'ibikogwa tugerageza kwigisha ugwaruka nkatwe bifuza kumenya gukinjika neza hamwe no kugwigisha ntitubigisha ngo baje gusaba ubuzi canke baje mu mabarabara canke baje mu biki no turagira suivi abo twigishije mbega ubumenyi twabwigishije bariko barabuvyaza umusaruro mbega bariko barakora nkuko bibereye ugira ivyo ubumenyi twabahaye nabo kumbure bubatunge baronke nambara ayo mafaranga y'amayinite canke n'utwo tundi rero bivuye na vision dufise turabakurikirana tukamenya ati mbega bariko barakora batariko barakora arabakeneye ubuzi turabafasha kubaronderera ubuzi muri ayo mahoteli mu maresitora aho dusanzwe tuja gukora ama consultants tukabafasha kubaronderera ubuzi kugira bagume bari yankuriya vya bikorwa twabigisha ego hama watubwiye ko watanguye mu kumunani ego 2023 ego eske uwo warahereye ku bakozi bangahe urabonyene ho harimo wonyene waraha ama formation unyo ugeze kuri bangahe inyungu ubonamo ni yahe bon jewe natanguye fast food yanje mu kumunani ku mwaka weze muri 2023 natanguye mfise abakozi batatu ariko uno munsi ngeze ku bakozi 7 bivanye n'akazi nyene kaguma kaguka bivanye n'ingene hari abakorera ku matere hari abakorera ku kibanza hari abagira ama delivery uno munsi tugeze ku bakozi mu bakozi bose twatanguranye haba muri service haba muri cuisine ni muri yo abandi nyene twaha ama formation kuko navuze ati il faut ndondera abakozi bari experiment nzofasha kudugiriza experience hama bace baza dukore muri fast food dufise experience ku buryo nubwo noba ntahari umuntu niyajya ya Rolex niyajya ya pizza yumve ko ari ya touch nyene yanje nico nagira mvuge kenshi umuntu muhaye formation abafise ya touch yawe nyene kuko umuntu avuga ati nta difference bandanye ego urumva mvuga ati namba ndamuzanye ndamusize muri entreprise yanje kumbura no munsi tuko turakora ikiganiro mugabo tuko turakora ikiganiro abakiriya bariko baraza bariko barakirwa sije ndiko ndabitegura mugabo ese ujya muntu ariko arabitegura umukiriya ni yayifungura mbega ya pizza namuha niyo ujya mukoza za kumuha ntazokwidoga ngo umukozi wawe iki niki no je nyene ngerageza iyi experience mfise kwibiba mu bakozi dukorana kugira no mu mwanya noba ntahari mu mwanya noba natwaye livraison haje umukiriya atasanzeho afungure ca kintu nyene muri bimwe mpora nkora avuga ati vraiment naraje hajya ya Rolex wampaye ya shawarma wamaye niyo nanafunguye habwo nagira no wari mu gikoni intaye nyizo turazironka ku bakiriya bakambira ati si wari uri mugabo vraiment badufashe bien batwakiriye umuserveur yari yakente mu gikoni vyanyarutse kuri jewe ndumva mbaye fier ko mvuga ati kameme umwanya nataye ndiko ndaforma ntiwapfuye ubusa ego ari payer barariha ego barariha abantu bakurikirana ama formation barariha mugabo bivana mu kiringo kingana gute okay ikiringo canke uburyo umuntu ariha bivana n'ivyo ashaka kwiga cuisine nini iragutse hari ivyo twise barista tuvuze barista tuba tuvuze ibinyobwa amakafe amaji amacocktail amamilkshake ivyo biri mu mugabano umwe rero umuntu ashaka kuvyiga ivyo cyo kimwe n'uwiga patisserie ni guhingura ibintu mafarine imikati bitumbura amagato n'ibindi bintu bigiye bitandukanye hari n'ivyo twita ama plan consistant bidufungura mu mazu mu manza bwishazi nyabini kishera amasalade rero kira kintu kirafise igiciro cacu hari uvuga ati je nkeneye kuvyiga byose ntangure kimwe ndagejeje nkurikiza ikindi kora mbwira ati je nkeneye kuba umuprofessionnel nkuko kuwawe
uko kuntu vyose uvyigisha uko kuntu vyose ubikora meme byose ubizi ndakeneye basi yuko ni wagenda ahantu basi nzo gufata umutamana hari abantu baza bambwira uko nka bamwe nk'umwe mu bakwiziniye dusanzwe dukorana ngaha niko yama ambarira imisi yose uko urumva bisigura ko muri yo ka ucuzo tukavugana ibijanye n'igiciro bivuye na service bukeneye kubera kira muntu bivanye n'uburyo bwiwe turamwigisha ibingana n'uburyo abafise nta muntu atwitura akeneye service ngo tureke kwimukorera n'abantu batwitura bafise imanzi hari abantu bavuga ati oh Jerome bivanye n'ama service ukora karite yayo ngira urazimba uragira iki vraiment Jerome je chief cook ntazoreka gukorera urubanza ngo mupfuye amafaranga igikuru nakazi dushira imbere akazi gusumba gushira imbere amafaranga n'akazi kadutunze mugabo turacashaka yuko abarundi batahura inteko nziza mu manza turacakeneye ko abantu bafungura neza mu manza rero amafaranga wo duhemba tuje guteka niyo bintambamye yacu kutaza gukorera urubanza bivanye n'uburyo utanze turakubwira ati service ishoboka ko twokora niyi kandi uko service yo banini canke noya twebwe abantu barayishima ibimeze neza ego muri domaine ya entrepreneuriat nababwiye ko twamaze kumva yuko atanga akazi twamaze kumva ko agize formation est-ce que habo mwiganye si bose bashoboye kwandanya muri domaine ni yahe message uvuga ati iyi niyo message numva yuko ariyo mot clé nubaha kubera cyashinga mu Burundi navuga ati kugira umuntu ahesise biragoye avuga ati none mbega rego naravyize none no utangura gute simbona mamoya nizihe nzira uvuga ati kugira ashobore guhesa projet yanje yanditse ahantu shobora kwitangura gutya ashobora kwibandanya ku malgré yuko intama bisabura uko n'aba professionnel bajya baba bakuze nabo nyene bafite ama défi bahura nayo mu cyabo yego bon ku bantu twigana hari abasanzwe bakora akazi kanje mugabo bari mu mahoteli benshi abonzi benshi bari mu mahoteli hariho n'undi asanzwe akora nayo nyene ibintu vy'ama service traiteur mugabo hariho ivyo bakora atanaho bisaniye nibi twariganye bisigura ko inyenyeri si zimwe urashobora kwiga igishoferi ukisangura umufundi wo kubaka ukurumva rero birashobora kuba yarize hotelerie tourisme kandi ugasanga no mwishuri yari fort kunsumba mugabo ugasanga acaro nkindi occupation imwokipa atari concernant ivyo yize ugaca usanga niyo aciye aho umwanya ugasanga yakwizime yisanze yayikinjuye mugabo atari kubera yarayanka sitop mugabo kubera yaronse ahasumba oya mu gihe afise projet fata okay turi mu domaine entrepreneuriat uvuga ati denda ce projet peu importe yico bashaka gato baje muri byo guteka kugira ngo ndashaka en tout cas ora hesize nubwo atanu mwaka uramara en tout cas nako bya avance mu gihe uko kibiko bira avance uvuga ati jewe umuryango wanyugururiye gutuma ushobora kubandanya projet yandi kabigeza higenze bientôt uzokwiza umwaka uvuga ati challenge nahuye nazo zabaye nyinshi mugabo still ndacakomeza ndacakora kandi ndashoboye guhesa bivanye nuko nafashe peut-être iyi strategie niza bon icambere strategie nafashe niyo kurinda kumva yuko wogura ifuru ya 2 millions atana samira usigaranye mu nzu mukavuga ati shanda igure ndayibike ngaho enjour x nzoyivyaza umusaruro kiringo ntazi uko urumva novuga yuko jewe nukurinda nico kintu ca mbere novuga ati cagize urumva naravuga ati malgré tout reka ngura iki kintu reka amahera yahebe hari umunsi ntazokwicuza uko urumva peut-être menjo kigura narakirabaho kiri ntikiriho kiramvyarira amafaranga kuri uwo mwanya nkumva umenga nahomvye uko urumva novuga yuko icambere nukurinda ica kabiri naco ni yakurinda nyene kutagira ubwoba kutareka guhura n'umuntu mwibarabara ndamuramutse nta muntu munzi ndamubwira ibintu nkora uko urumva narafata umwanya ugasanga ndatembereye mwibarabara cyane ndi muri bus twicaranye n'umuntu nkamuramutsa nkaca ntangura kumubwira ivyo nkora jewe ndi naka nkora ibi nibi mu gihe ushaka umuntu agutekera mu manza mu gihe ushaka umuntu agutekera mu manza ewa nuzonjya kara sinzimba nkorera make urumva uburyo bwuko ni kwa kurinda ngiye ahantu hari abantu benshi nkabona nicaranye n'umuntu ntituzinanye ni sawa nitwa naka jewe burya mu buzima bwa misi yose sanzwe nkora ibi nibi none mwe nimora mugira imanza ninde batekera muhira donc ibintu vyuko je novuga ati iki kintu canyugurira imiryango no kurinda no kurinda no kudatinya umuntu kumva ati ndi kumwe n'umuntu ndeke kumubwira ivyo nkora ndakubwira ivyo nkora swati
hari ababishima yo mbi nimero yawe ndi intéressé n'ivyo ukora après quelques mois ukabona randonde nkorera aka gato d'anniversaire ndafise akabanza deja mbanganyije umuntu rero novuga ko je kino canyugurura imiryango n'ukuri no kudatinya no kumva yuko ibintu ndiko ndakora yuko naho nohura na challenge imeze gute naho nohura n'ikintu kimeze gute ari gihe vyashitse hakaba amadelestage amapare agasha akagira iki mugabo ntivyigera binci intege apare izimje yarasha muri uwo mwanya nkumva ndababaye no gufungura bikanka kubera navuga ati none eske karahagaze mugabo narumva nyene muri je umenga hari ikintu kiza kikambira birasanzwe savale kandi rero gushika no munsi novuga ko ikintu kingejenje ngayi cambe ni kurinda no kutagira ubwoba mu bintu ndiko ndakora ego iyo ariyo message uhaye abandi canke akajambo dukurotire ikiganiro ontwe twavuganye byinshi kubyeke entrepreneuriat en plus ntibigazo tubwira ukorera hehe kubera hariho ejo dutwebwe nakubwira turi entreprise yuwaka mu kubaka ni byinshi ari no kubaka imibiri ukubaka imibiri y'abantu donc faut gukora publicité akagati je nkora ngaha anye wonkenera yontora kuri appel numéro de téléphone ama réseaux sociaux uburi yahamagara abantu etc. Bon icambere kwanza bariko bavugana n'umuntu yitwa Jerome Joel Chief Cook niyo mazina benshi batuziko Jerome Joel Chief Cook urashobora kurikirana ibikorwa vyacu biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu Facebook, Instagram, TikTok na YouTube wandika Jerome Joel Chief Cook ugeze kuri izo mbuga ngurukana bumenyi urasanga ko ibikorwa vyacu vyinshi ama video y'ibikorwa dukora amafoto y'ibikorwa dukora ivyo vyose dusanzwe dukora hari abashobora guca batubaza ati none mukora ibiki yego Jerome n'umukwiziniye w'umurundi akorera mu Burundi ndateka mu manza zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose bivanye n'ubunini bw'ugo rubanza rwabo abantu bakeya canke abantu n'igihumbi kuduga Jerome ndumwigisha mu bijanye n'igisata c'ama service hotelière si cuisine gusa turigisha cuisine turigisha service na customer care turigisha barista turigisha n'ibintu vy'ubu leader kuba mu leader mu ma service hotelière turavyigisha mu bintu dusanzwe dukora harimo n'ibintu vy'amagato d'anniversaire turakora amagato d'anniversaire guhera kuri 20000 francs kuduga hamwe nuko tuyakora turayabasanza mu kibanza cyose muba murimwo hano mu gisagara ca Bujumbura turafise ikibanza twuguruje cacu twacise Jerome Fast Food Delivery ni kibanza uza ukicaramwo ukagubwa neza n'akayaga kaho ugafungura neza ukajya ukanywa n'amaji naturel ameze neza tuba dukoze uwo mwanya nyene ugishika kandi yakaza yakanye fast food abantu mumva Rolex shawarma pizza hot dog inkoko amafiriti amasalade eka n'ayandi ma musgel agiye atandukanye hamwe nuko muza mukabifungura ku kibanza cacu turanabigirira livraison turabasanza hose muba muri mu bitaro muhira mu mahoteli kubuzi ahantu hagiye hatandukanye ati fast food yaciri hehe ni mu Kamenge kuri 11 kuri terminus haruguri kaburimbo deuxième parcelle à main gauche ucubona hano hari ivyapa vya Jerome Fast Food Delivery biriko amagato biriko ama Rolex n'amashawarma eka hariyo n'amaboulangerie niyo adresse abantu benshi baziko uhashitse ucubona akantu k'aka jardin amapont arimo amashugwe niyo dusanzwe dukora ibikorwa vyacu vya misi yose guhera 2:00 mpaka minuit guhera 2:00 z'umurango mpaka minuit tuba turiko turakora duha abantu ama service ameze neza murakoze cyane publicité au complet murakoze cyane ego turabashimiye bataje experience ngene wubahuye ego umuntu wese muri domaine yo barimwo ushaka kwakopena ibyo wize canke experience ufise canke impano ufise yavuze ati n'inyenyeri sizimwe cyose uce exploiter kugira ngo ushobore gushikira kuri objectif yawe ego ndabibutsa ko ari BMBC Broadcasting ushobora kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye kwandika BMBC Broadcasting ndibaza kuzishoka zose Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ahantu hose ukeneye urabe ama notification ibiganiro byacu urabe ama experience y'ibiganiro bitandukanye y'abantu baba entrepreneur badupartaja urugendo rwabo mbega bifashe gute mbega akazi kabo kagenda gute mbega bakora gute kugira ngo byugure amaso nujya wese wari muhira yaba yumva yuko adashobora gutera intambwe ngo ashoboye gukora maze ngo ave muhira ashoboye gukora ibikorwa bimuteza imbere biteza imbere n'abandi
batandukanye nka Jerome yashoboye guha akazi benshi batandukanye. Ndabaseze rero ndabashimira cyane ko mwadukurikiranye Isango ni mu kiganiro cacu gikurikira tufise undi mutumire naho butaha. Murakoze. Merci.